Mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, turizeye ko muri benshi duteramanye. Ubu ni wa mwanya wanyu w'ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Kuri uno musi w'Imana ndi kumwe na Patiri Derrick. Kaze Pati. Murakoze cyane ku mikaze. Ni mwidondore gatoyi kubera ku munsi tuguma turonka abantu bashasha abakunzi b'ijambo rya jambo. Ego nitwa Patiri Derrick Ndayisaba, umupatiri wa diocese nkuru ya Bujumbura, ndangura ubutumwa mu iparuwase Muvyeyi w'Ikigongo ya Kanyosha. Tuza kuteramira ku ijambo dukura mu nkuru nziza ya Mariko kuva mu kigabane c'icumi kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 30. Yezu afashe inzira, umuntu aza ariruka akubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe, amubaza ati mwigisha mwiza, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera? Yezu yamara amubwira ati ni kuki unyita mwiza? Nta numwe ari mwiza atari Imana gusa. Uraza amabwirizwa: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabe isura y'ikinyoma, ntukanyanganye sonera so na nyoko. Nawe amubwira ati mwigisha, ivyo vyose nabikurikije kuva nkiri muto. Yezu amwitegereje yumva aramukunze, hanyuma amubwira ati ikintu kimwe nico ubuze, genda ugurishe ivyo utunze vyose, uheze ufasha aboro, uzoronka itunga mw'ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ariko we kubera iryo jambo arijirwa, aca agenda ababaye kuko yaratunze ibintu vyinshi. Yezu agenduje ijisho hirya no hino, abwira abigishwa biwe ati ese ukuntu bigora abatunzi kwinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa bajorezwa n'amajambo yiwe, ariko Yezu we arabandanya ababwira ati bane mwe, ese ukuntu bigoye kwinjira mu bwami bw'Imana. Ingamiya yo koroherwa guca mu zuru ry'urushinge, umutunzi atarashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nabo barushirizaho kujumararirwa, bamubwira bati none ninde ashobora kurokoka? Yezu arabitegereza avuga ati ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana ho suko, nkako ku Mana vyose birashoboka. Petero aja mu vyo kumubwira ati raba, tweho twarahevye vyose turagukurikira. Yezu nawe avuga ati nukuri ndababwiye ko atawuzoheba inzu, bene wabo, bashikiwe, nyina, se, abana canke imirima kubera jewe no kubera inkuru nziza, ngo agenda ataronse incuro 100. Ubu muri iki gihe amazu, bene wabo, bashikiwe, ba nyina, abana, imirima hamwe n'uruhamo, ngo aze aronke n'ubuzima budahera mu gihe kizoza. Uyu muntu yaje yiruka, bavuga ko yaje yiruka ashika akubita ibifukamiro hasi, agira ati mwigisha mwiza, nokora iki ngo nshobore kwinjira uzotorana ubuzima budahera? Biraboneka ko uyu muntu umenga yari afise igishika, inyota y'ukuronka kumenya ico yokora. No kuvuga ko vyose kumbura ingira yari yarabibonye. Ego cane, uyu muntu uri kuraraba yazananye novuga nti igishika, nivyo kandi yari afise ikintu mu mutima kimugenza. Urabona yuko yaje ariruka, ikimenyetso cyo kwiruka, cyo kwihuta, baze arafise ikintu atwaye mu mutima iwe. Hanyuma aca kubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe, imbere ya Yezu. Ikimenyetso cyo gupfukamira, cyo kubita ibipfukamiro, cyo gupfukama, ni ikimenyetso cyo gusenga. Maze uyu muntu yari afise ko mu mutima wiwe, amaze kumva akagendereza Yezu, yarumva yuko atari umwigishwa asanzwe. Naco gituma mu kibazo yamubajije ngo mwigisha mwiza, yagashize ko mwiza, no kuvuga hari abandi bigisha, ariko kuri we aramaze kubona ko atari beza. Maze arafise rero ijambo aje kumutora,
aje gutura Yezu mwigisha mwiza, arafise ikintu kimutuma aza arirukanga aza kurondera Yezu, maze akubita ibipfukamiro hasi amwita mwigisha mwiza. Mu yandi majambo nuko yari yaragenduje abandi bigisha, akihweza arateba arabona yuko Yezu ari we mwigisha mwiza, maze rero nivyo yari afise ico arondera, kandi ibindi byose ntivyari bwamuhimbare, ntiyari afise agahimbare, nta kanyamuneza yari afise kuko atari bwahure na mwigisha mwiza. Ico gituma yaje arirukanga akubita ibipfukamiro hasi, mbere aranamutazira amwita mwiza. Ego vy'ukuri urabona ko yaraje afise ico arondera, ariko ararondera ubuhiga, ubuzima budahera. Uri kuraraba haraho avuga ko nkako yaratunze cane. Mbere si wanabivuga, ntibivuga uyu Yezu niwe amubwira, Yezu acamuhishuka akandi akamuhishurira, kuko ntaho batwereka yuko yaje yaratunze, ntaho babitwereka. Muga Yezu niwe yabimubwiye, yamubwirije mu bisanzwe, yamubwiye ati habuze iki. Duhereye kurondera ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, ubuzima budahera, ubugingo budahera kuri ba bene wacu, novuga nti ico nico umuntu wese yipfuza, kugira ubuzima budahera. Yaratunze nivyo Yezu yamuhishuriye yuko yaratunze, yari yazi amabwirizwa, mugabo hari ikindi kintu atarashikako. Ariko mugabo naho yarazi amabwirizwa, dubanze dutegera ingene Yezu yabanje kumuca amubwira ati aya mabwirizwa warayakoze, bwa mbere aratunze, mugabo hari amabwirizwa yabanje kumubwira. Aya mabwirizwa ariko aramubwira, urabona ko atatanguye kuyajana ku Mana, nayajana kuri bene wabo. Ico tubanze tugitegeye. Aya mabwirizwa yatanze nayajana kuri bene wabo, ubucuti bafitaniye, imigenderanire bafitaniye na bene wabo. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabe isura y'ikinyoma, mu yandi majambo ntukabeshe, ntukanyanganye, sonera so na nyoko. Ayo n'amabwirizwa adushira mu bunywanyi na bene wacu, ubucuti dufitaniye, imigenderanire dufitaniye ni myiza. Kubera iki yahereye ngaho? Arazi ko ikintu kitugora kenshi turashobora kubahiriza ibirora ku Mana, mugabo kugira ngo ibwirizwa ry'Imana naryo rifatana n'ibwirizwa dubwirizwa gukorera umuntu, ugasanga biratugora gukorera bene wacu bari impande yacu, abo turi kumwe hafi, tukama twiyumvira yuko twokorera Imana ariko bitunanira gukorera abo turi kumwe. Ku batunzi ho rero bikaca bigorana, akibwira yuko akorera Imana kandi akayikorera, mugabo kugira ngo afashe mwene wabo, na cane cane umworo, nyarucari, umuto, bikamugora cane, ariko umutima iwe akama yibwira yuko yubaha Imana, agendera amabwirizwa y'Imana. Ariko amabwirizwa araba mu mwene wabo, amabwirizwa amushira mu bunywanyi bwiza na mwene wabo, nuwo bafadikanije urugendo hano ku isi bikamugora. Naha rero n'uyu yabanje kumubwira ati ubwo urasonera bene wanyu, ubwo urakurikiza amabwirizwa yo baha bene wanyu, kuko mu bisanzwe ntiwovuga ngo uturane ubuzima budahera, ntiwovuga ngo ube mwiranda udakeneye gufasha abandi baberanda, udakeneye kwegera abandi, na cane cane ngo ubafashe batera intambwe, ntubabere igitsitaza, ntubabere umuzigo, ntubabere intambanye yo kuja mw'ijuru, ahubwo ubwo bweranda bw'iwawe nibutume n'abandi bifuza kubaberanda, bashika no kubweranda. Mbega itunga rivugwa ngaha ni rihe? Ni itunga dusanzwe tuzi, turazi ko gutunga nta n'umwe atabikeneye, gutunga ni vyiza. No mu Kirundi baravuga bati bariko baraguhezagara uragatunga utunganirwe. None mbega iri tunga tubona tuzi ridufasha kubaho, hari igihe riba intambamyi? Ego cane, itunga ngaha bariko baratubwira nico cose ufise kigomba kutakwegereza bene wanyu, kitagushira mu migenderanire myiza na bene wanyu, nico cose kitagutuma uninahaza Imana. Aha nivyo bavuze, ico cose ufise kitagomba kukwegereza bene wanyu,
canke iryo tungo ufise, ivyo bintu ufise bitagomba kukwegereza Imana. Ivyo bintu ufise rero wagize Imana yawe canke wabonye ko ubuzima bwawe ari bwo bwohagararako, nivyo rero Yezu ariko aravuga. Bishobora kuba ari nk'iki, ni nk'akarorero, n'amahera n'inzu. nk'akarorero zibashobora kuba amahera. Ubwa mbere duhere ku mahera kandi tubaja kubigarukako. Amafaranga, amadiplome, izo impapuro z'umutsindo zirashobora kutubera itunga dufise mugabo ntibitwegereze Imana. Iyi miduga, amazu, amatongo, ivyo vyose birashobora kutubera intambanye. Ibindi, abana, abavyeyi n'itunga, ariko barashobora kutubera intambanyi yo guheza ngo twegere bene wacu, dukorere bene wacu, na cane cane abato bato, hanyuma kandi tuninahaze n'Imana. Mu yandi majambo, nica umuntu cose afise yubakiye ku buzima bwiwe, yibaza yuko umengo nico kimufitiye akamaro, ariko ugasanga bihereje mu kumutandukanya na bene wabo, mu kumutandukanya n'Imana. Gute none ivyo byose mwavuze bishobora kuba intambamyi by'ukuri? Ego cyane, reka duhere muri no nkuru nziza nyene. Yezu aheje kumubwira ano mabwirizwa ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabe isura y'ikinyoma, ntukanyanganye, sonera so na nyoko. Nawe amubwira ati mwigisha, ivyo byose nabikurikije kuva nkiri muto. Yezu amwitegereje yumva aramukunze, yumva aramukunze. Hanyuma amubwira ati ikintu kimwe nico ubuze, genda ugurisha ibyo utunze byose, uheze ufasha aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ego cyane. Ivyo byose kugira ngo rero twumve ingene bidukura ku Mana no kuri bene wacu, nuko tubigira ivya mbere mu buzima bwacu, tukabigira ishingiro ry'ubuzima bwacu. Akaroro ndaguha ni ka kandi nyene, wosigura gute umuntu yiza kaminuza mbere akaba afise ibigenda mbere n'ibiguruka, ariko mugabo akabuza abandi gusenga kubera ko ari umwigisha kanaka, aca ashira ikibazo ciwe kabwira abanyeshuri ko kuyikonekta ku munsi w'Imana. Bakaca bamara amasaha 5, 4 bariko bakora examen. Yababujije gusenga, yabujije guhimbaza umunsi w'Imana. Ni ukuvuga afashe ca kintu yaronka Imana yamuha, hanyuma kimutumye mbere adasonera iteka ry'umuntu ubwiwe, agombye kwisubiza inyuma agateka kiwe ko guhimbaza Imana no gutuma abandi bahimbaza Imana, agasubije inyuma n'abandi babujije gutera imbere mu Mana, kuko babwirizwa guhimbaza umunsi w'Imana neza, ariko kandi nawe na bimwe yaronka za mpapuro z'umutsindo afise canke kakazi afise kamutumye mbere areka gukorera Imana ku munsi wayo wahariwe gukorera iyo Mana no kuyihimbaza, na cane cane mu kuja hamwe n'abandi bakagira ekleziya, inasamble igihugu c'abariko barihimbaza baninahaza Imana. Umuvukanyi wumve yuko rero iryo jambo rihambaye, yuko hari ibintu dutunze bishobora kutubuza kunywana n'Imana. Ni nko kugira umuvyeyi uri umwana akakubuza kuja gusenga, ni nkugira umwana akakubuza kuja gusenga, ni nkugira igitungwa kikakubuza kuja gusenga kubera ko wifuza ngo ugiye kugicira ubwatsi, ugiye kukigaburira, ugiye kwisumira. Umwanya wo kuja gusenga ugiye kurondera ibyo uja kugaburira izo nka zawe, urabona bafise amarara. Umwanya wo kuja gusenga kubera ko Imana yaguhaye amagara meza, uciye ufata umwanya wo gusenga, mbere uzindutse uryamye, hanyuma hakeye ukaca utora agahuzu ukaja muri siporo. Ntiwibuke yuko ayo magara Imana yaguhaye, ubwo buzima Imana yaguhaye by'ukuri wobwirijwe kuyikengurukira, mbere akakubera n'akaryo gukorera bene wanyu muri ubwo buzima Imana yaguhaye muri ayo magara meza. None rero wumve yuko ivyo umuntu afise, aho sinavuze amafaranga yo n'ibindi, wumve yuko ivyo umuntu afise bishobora kumubuza gukorera Imana. Ariko kandi hari ikindi Yezu yavuze, genda. Gutera intambwe harimo guhinduka, kugenda harimo guhinduka. Genda, ntiyavuze ngo genda bagusunike, genda wewe nyene, ijane mu mutima wawe n'ubwenge bwawe, igenda wewe nyene. Va ngaha ugende,
gira intambwe uhinduke ugende. Icyo ni cya mbere, ni intambwe ya mbere. Hanyuma icerekana ko wahindutse ugurisha ibyo ufise byose. Kugurisha no kuvuga iki? Kugurisha iri jambo avuga ati genda ugurisha ibyo utunze byose uheze ufashe aboro uzoronka itunga rinini mw'ijuru. Genda ugurisha. Kugurisha yego no kugurisha ivyo dufise byose, ariko mugabo tuvyumve muri iyi nsiguro ya Yesu, si ukubigurisha rero hanyuma tuce tugenda dutangure gusegerereza. Oya, genda bijya by'umusesekara, bijya ubona bigutunze, genda ukureko ubihe kaboro. Ubihe kaboro. Genda umenye yuko bijya ufise wokurako ini parti, wokurako igice, igipande, ukagiha ko abadafise. Genda umenye ko hari abandi badafise wewe naho ufise. Bitegere mu buzima bwawe yuko bose batameze nkawe, batarose nkawe. Nico bisigura kugurisha. Wibuke Zake igihe yahura na Yesu, yamubwiye ati Zake wenyene yifata ingingo ati Mukama ngira ivyanje byose, ngire mfate igice kimwe ndagihe ndagiha aboro, ikindi gice nabo mfate abo nanyanganije ndabasubiza inshuro 4. Niwe yigiriye ingingo. Yesu aho amubwiye ati genda wigira ingingo, mu yandi majambo genda ubintungane n'imbere y'aboro ubafashe, kuko ugutunga wenyene ntacyo bimaze. Mu yandi majambo mbere itunga rino uzoyonka mu ijuru nturaheza gutunga mu gihe utararonka ijuru. Nico ashatse kutubwira. Ariko mugabo hanyuma ngo uze unkurikire, akajambo karakomeye. Uze unkurikire, genda ugurishe ubiha aboro, hanyuma uze unkurikire. Ni rya gatatu, ukukurikira Yesu. Naho twofasha aboro gute, naho twaba dufise umutima umeze gute, naho tubona ama organisation ngaha atandukanye afasha aboro, afasha impunzi, afasha iki, ivyo bokora byose hatarimwo ugukunda Yesu ntacyo bimaze. Harimwo la condition, harimwo iyindi ntambwe, kuko hari abantu benshi bafasha aboro. Turazi yuko mbere no mu madini menshi hari bafasha aboro, amadini atarayemera Yesu Kristo. Mwaha Yesu atubwiye yuko hariho ukumukurikira. Genda tugurisha ivyo byose tubihe bene wacu bababaye, hanyuma tugende n'iyindi ntambwe yo kumukurikira, kuko umukurikira aturana bwa buzima budahera. Mu yandi majambo nta buzima budahera, nta tunga ryiza kandi ryeranda rikunda udakurikiye Yesu Kristo. Cyo gituma ubwa mbere agitora abatumwa biwe, wibuke yabwiye Petero ati bisige ngaho ingo nzobagira abarovyi b'abantu, bati insenga zabo n'amazu yabo n'ibiki bakurikira Yesu. Hanyuma ati bihebe ngo munkurikire. Heba wa mwuga wawe umwe uhora ukora, hanyuma ukaronka amafaranga cyangwa ukaronka kubaho, nkurikira ntacyo uzobura. Mbere baraheza yakuma bibabwira yuko ataco bazobura bari kumwe. Mu yandi majambo batoranye itunga ritabura, itunga ryo, itunga ryeranda, itunga ritunganye. Yego. Ariko no kubera ikibazo ndiko nibaza, kumbure n'undi ashobora kwibaza, no kubera iki igihe cose Yesu avuga ati nkurikira, anza kuvuga ati hebibi, gurisha ubiha aboro hanyuma nkurikire. Tizo nsenga zanyu nzobagira abarovyi b'abantu. Va muri ivyo no kubera iki? Ugukurikira Yesu kubisanzwe abataca afise n'umukene gusa. Urakoze cyane, waje ikibazo ciza. Mu bisanzwe gituma Yesu avuga ivyo, arazi yuko amatungo ivyo dutunze tushobora kubigira ibigirwamana vyacu. Nico gituma akeneye ko tumukurikira, kuko niwe buzima bwacu, kuko nitwamuhitamo nk'itunga ryacu tuzoba duhisemwo neza. Arazi yuko ivyo dufise, ivyo ntunze, baba abavyeyi, we yavuze n'imirima, abavyeyi, abana, so, nyoko, aho ati urashobora kumugira ikigirwamana, ugasanga uwo muntu niwe yakubujije gukurikira Yesu. Arazi yuko ivyo nyene twahisemo, novuga nti kimwe ico bita option fondamentale, kimwe dufise ko novuga nti twamaze kumatako, kijya nyene Yesu nca kireye ko duheba
tugakurikira we, kuko nta kintu ngaha ku isi coza gisumba Yezu, kuko Yezu yamyeho, ariho kandi azokwamaho. Na ivyo dufise byose birahera, ivyo twotunga byose birahera, maze n'ubuzima bw'umuntu mu gihe butari kumwe na Yezu burahera. None twumve yuko Yezu Kristu ari we ntoranwa y'umwe wese, kandi iyo ntoranwa niyo kandi niyo yaje kuduhishuka. Nico gituma Yezu ababwira uko, kuko arazi yuko barashobora kuvuga oyaye, ariko uvuze ego agaheza agatorana ubwo buzima Yezu Kristu amwifuriza. None rero Yezu Kristu ntakurikirwa n'aboro, akurikirwa n'ababohotse bakabohoka mu bintu. Ku murongo wa 19 uraza amabwirizwa yamaje kumaze, uraza amabwirizwa umugabo acaragaruka haje kumubwira nyene ko ayazi, ati genda gurishe ivyo utunze. Mbega amabwirizwa umuntu umenga niyo ntango ya vyose, umuntu ntashobora gukurikira Imana ataciye ku mabwirizwa. Amabwirizwa n'ubu natwebwe turayazi, mugabo ico novuga hari igihe usanga tuyazi ku mutwe, ariko mu mutima atayariyo. None rero amabwirizwa aranditse, amabwirizwa ndayazi rimwe gushika ku 10 n'ayandi ajanye nayo. Baratubwira byose ko ari gukundana, baratubwira ko ubwirizwa rya mbere ari urukundo, ariko bikagarukira mu majambo, bikagarukira mu mutwe, ntibirinjira mu mutima. Uyu muntu aya mabwirizwa ntiyari bwinjire mu mutima, cyo gutuma yamubwiye ati genda ugira icyo ukoze. Natwebwe amabwirizwa mu gihe agarukira mu majambo, mu gihe agarukira mu mutwe, kuba ndayazi ko yanditse mbere nkarisigura neza, ariko ntashobora kugira ico ntanze mfashije umuto umworo, by'ukuri ntaco amabwirizwa yomarira. None amabwirizwa ubwayo rero ni umuco utumurikira, uturangira ico twokora. Amabwirizwa novuga nti ni nka rya tara rikumurikira rikwereka iri kuraja. None rero amabwirizwa atwereka ico tuja kurangura. None rero nawe ayo mabwirizwa arayazi, ariko mugabo ntashaka kuja kurangura ico aya mabwirizwa amujanako. Amabwirizwa atujana ku kwitangira bene wacu, gukorera bene wacu, na cane cane abato impahazwa. Ikibazo gisa nico gusozerera ko, mbega ni gute ivyo dutunze aho kutubera intambamye byo tubera ahubwo inzira nziza izodushikana mu buzima budahera. Ugutunga ni kimwe, kandi ugutunga ni vyiza. Nta muntu ataryoherwa gutunga, kandi twese ndazi ko tuzipfuza. Nta muntu n'umwe adakeneye amafaranga, twese turavyifuza, kandi Imana ntivyanka kudutunga. Mugabo Imana ikeneye yuko dusubira tugakoresha wa mutima yaduha, bwa bwenge dufise, tukamenya yuko iryo tunga dufise ni ryiza ridufasha kubaho, ariko kandi tumenye yuko iryo tunga ritodutandukanya n'Imana. Iryo tunga dufise, ayo mafaranga dufise ni vyiza, nibitubera uburyo, ntiduhavere tubibaza yuko byamaze kuba iherezo ryacu, kuko hari umuntu atunga ugasanga itunga ryo yagize iherezo ry'ubuzima bwiwe. Nk'umwe avuga ngo umutima wanje, umwe wo mu nkuru nziza, ngo umutima wanje nutekane ngo nuruhuke ko yuzujuje ibigega n'ibindi. Abatunzi rero birabagora, burya Yezu ariko arabivuga arazi ko bigoye, mbe yacakoresha imvugo ngo ingamiya yokoroherwa no guca mu zuru ry'urushinge. Umutunzi atarashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ingamiya ni roshamo, ni igikoko kinini muri ico gihe ca Yezu, cari kinini, cari igikoko cari gitunzwe mu nzu. Urushinge nawe urabona kajya kavuvertire ku rushinge, kajya izuru ry'urushinge, kajya gatoboro ku rushinge. Naho kwimvira igikoko kinini amahanga ko cyo kwinjira, ingereranye ikomeye. Mu yandi majambo biragora gose cane, kandi gose umutunzi yuko amatuka kubyo atunze kugira ngo ashobore kubisabikaniriza ko n'abandi, hanyuma bimubere akaryo keza ko kunywana n'Imana. None wambaje ati none gute itunga ryo tubera akaryo keza ko guhura n'Imana, ko kunywana n'Imana? Ubwa mbere ni inzira zo kurondera iryo tunga, inzira zitunganye. None iryo tunga naho wotunga wisha abantu byo kumarira iki?
utunze wahungishije abantu vyokumarira iki? Utunze wabanje komora abantu vyokumarira iki? Iryo tunga ntacyo ryokumarira, ahubwo ni umuriro udahera kuri wewe. Utunze ubanje kunyaga boro, ubanje kuzirika iminzane, ubanje kubuza abantu abandi ko batera imbere, vyokumarira iki? Utunze wenyene abandi bakenye kandi bikaba wewe kandi wobwirijwe gufasha abandi bagatunga, vyokumarira iki? Tumanze dutegere neza inzira twarondeye mw'iryo tunga. Nizaba ari inzira zitunganye, iryo tunga rizotugira akamaro. Niryaba ari inzira zidatunganye, ntacyo bitumarira. Naho umwe wese rero kuraba ibyo mfise nabirondeye gute, nivyo nakoze, nibiturire nariye, n'amanyanga nagize, n'amafrode nagize, n'ubusuma nagize, n'ubwicanyi nagize kugira ndabishikiye, n'ibindi. Tubanze tumenye itunga inzira rizana namwe. Umukama azoguhezagira, uzohezagirwa iryo tunga ryavuye mu bwenge bw'iwawe, ugakoresha neza ubwenge Imana yaguhaye n'amagara meza yaguhaye, ukaronka ivyo tunga. Hanyuma intambwe ya kabiri, iryo tunga kugira ngo riheze rikumugirira akamaro, rikunywanishe n'Imana, haruhande y'inzira nziza, inzira nyeranda wari rondeyemwo, iryo tunga uca umenya yuko atari ubuzima bwawe budahera, umenye kurisabikaniza ko n'abandi, mu yandi majambo umenye gufasha boro nabo bose bikenewe kugira ngo bashobore nabo gukiruruka, na cane cane batera imbere, babereke kuguma mu bukene, ubafashe na cane cane abo mwe mu bana, ababanyi bawe. Iyo uri umutegetsi hoho ufashe n'abo bantu nabo batera imbere, bagira amajambere meza kandi mu nzira itunganye kandi himbaye. Murakoze. Ego, reka dusozerere ku ijambo rya jambo. Ni kibazo uyu muntu yabajije, nanje mbaza kumure n'undi yobaza, none gamwigisha twokora iki ngo dutorane ubuzima budahera? None rero kugira ngo umuntu atorane ubuzima budahera, ubwa mbere ni ukwemera, tukemera yuko tutishoboye, ntituhave twishimira ivyo dufise n'ico turi uno munsi. Tumenye yuko turi ba ntamagara, haba ku mutima no ku mubiri. Tumenye yuko dukeneye ubufasha bw'Imana. Itunga ryacu, ivyo dufise byose, ntibave bitwereka ngo bitujane mu bwishime, bitwereke yuko tudakeneye Imana, tudakeneye Yesu. Tubanze dutegere yuko turi ba ntamagara, duce bugufi kugira ngo dutorane ubuzima budahera. Ubwa mbere twumve ko dukeneye Imana. Hadi umuntu yamaze kumenya yuko yifise, yikwiye, adakeneye Imana, niyo ntambuko, numvuga nti niyo ntanguro yo guheza ngo atembagare, ntaswe no gukirutsa umutima. Ubwa kabiri, tumaze kumenya ivyo, tuce duhinduke, ntiduhave rero tugomba kumata ku vyo Imana yaduhaye, ariko tubone yuko ivyo Imana yaduhaye ari uburyo bwo dukundisha bene wacu, bukadukundisha n'Imana. Ubwa gatatu, duheza tumenye yuko ivyo dufise n'ico turi, twoheza tukagikoresha kugira ngo tuninahaze Imana mu gukurikiza amabwirizwa, na cane cane ibwirizwa ry'urukundo, ugukunda Imana na bene wacu. Murakoze. Murakoze namwe Pati, ndabashimiye cyane. Yego, murakoze, nanje ndabashimiye gose. Namwebwe mwese twari duteramanye, reka ndabashimire. Dushimire cyane uyu musaseredoti atwigishije, atwigisha ingene twobaho mu vyo Imana yaduhaye, mu itunga Imana yaduhaye, turondera inzira y'ubwami bw'ijuru, mu kubana neza na bene wacu, mu gusangira ivyo dufise na bene wacu. Nuko rero ndabashimiye cyane, ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo iki kiganiro gishoboke. Naho kubimanuza, muhezagirwe.